je ndibuka igihe kimwe murabona bavuga ngo inkotanyi twaragwanya mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Congo twagwaniye haje muruta twagwanye ndwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Congo baje bukiye hajya igihangerega mu kuji Congo hajya baciye hariya mu Rwanda haje bukiye hajya igihanga twagwanye ndwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Congo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi vyerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Congo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise ibikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barabe nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nkayo Zefa ajya ari mbone nuko nkunda kubivuga mu nkuru Nyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho iri fare ko aba officier baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umwe uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemo kugira ngo nyene nshavuga nti mwebwe ni Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari mu professeur kuri kaminuza none ntibamwe umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutsa abonye asohotse yaruhukiye mu kibira ati turavye neza ubu bukene barashaka kututegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruva ko atarusoro rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje ko ari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu niko ndabivuga kubera ukwemera kwanje ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike amarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha kirafata ingingo banagiye imyame turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyame turazeshe imyame kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye namba magaba baravuga ngo twagemye morale dikombata none mugaba Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi none uravyo twavuye we warabo haramurigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishaka kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu nakimwe gushikiye hari abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita baninja ngo bajya baninja omora neza wo mokuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajya abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanye mwe n'amajana 2 ndabatondesha
nabanje kubakarana ko ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Yinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanye bwari bwasaze ubucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana DZMS abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira uje kubakura mu buja ubajana Musa urazi nawe nyene yaciye abanza kwanka ati jewe ndindanesho kweri je imbere ya Farao je nanye navuze ndabizi ntuza kumbonekera mu gisaka ca kantigisha mugabo ndafashe ingingo ndagiye ninaba ngiye mu bwicanyi urungike mutima mweranda mpanure ndabivemo ninaba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike abamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha cyarafata ingingo bandagiye imyame turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyame turazeshe imyame kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye nama mugabo baravuga ngo twagemye morale ndikombata none mugabo Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi ndavuga nti Imana irazi ingene ikorera guha inguvu ni utobufise inguvu ntazufise muga Imana irazishiraho kandi watagira namba none uravyo twavuye we warabo haraho murigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishaka kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu na kimwe gushigikiye hariho abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita baninja ngo bajye baninja ico gihe rero jewe ndafashe urwo rugendo muganda babwira ikintu cyantunze muri byose muze mubaza abo twagendanye bose ikintu citwa igifyiti nari narahi kuko je nakuriye mu ijambo ry'Imana ndazi yuko nta yindi Imana ibaho iruta Imana iyo kuri dusenga yego wewe uri mu bifyiti urumva yuko ibifaro bikomeye ndakubwira abakombata barica ibirasago ngo nibabagema ngo ntigwinjira urusoro jabwira okay reka ndakurase turabe ko rutinjira ngoya ngo ari amira urinjira umve na baguca ibyo birasago naho bagaca kubwira bati imiziro ati ntuzurire ku nkoko y'amabara ngo ntihagire umugore ari mu butinyanka azoguca inyuma sha mwisoko wabamenya gute ivyo byose bigira kubera iki ngo ntuzugengwe ibyo kujya byaruriwe kuziko kugira ngo ni waraswa uca uvuga ko warenze umuziro arabigira ababizi bo rero hariho ufise igifyiti neza kugira umumenye agiye mu isoko akabona nk'umudamu agira ce ngaho inyuma yaca ahindukira ngo rengana mupfasa yaguma ameze guki kugira ntibamuca inyuma je nkabwira nti ibi bintu bariko barabahenda tugaharira ibiti bikuma emwe murababaza je office twagenda tugaharira ibiti bikuma je nkabwira yuko ivyo vya njoni hariho igifarango citwa njoni hariho vyitwa kwishi ugasanga amahirizi ngaha bambaye amahirizi ngo urusasu ngo ntirukugema ndabwira nti mwebwe bariko barabahenda tugaharira gushika umunsi umwe je naragiye uyavuga ko agikoresha ico canjoni we niba wemera ko gikomeye kizana ku kirago tugwane n'icanesha kizoba gikomeye akabona tu umugabo atemera ibi bifyiti twahaririye rero je ndababwira ntumviriza rero ndababwira Imana ubigira icurubanza mwebwe ko urusoro rubagemye rutazokwinjira je nanje kuko Imana izi ko divinirable uzoca gwinjira jewe izocira ukwepesha ntirungeme kuko noca mpfa
namwe data wanje ruzobagema ntagire ico muba nabona zibatatagura. Ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kandi je nari mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruvako atarusoro rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha rukatishe ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje je kweri mobility nagize ni nyinshi kabisa ni nyinshi Goma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba ofisiye igisoda kitagira aba ofisiye kirabaho iri fare ko aba ofisiye baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umuco uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemu kugira ngo nyene ncavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari umuprofesseur kuri kaminuza none umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutsa abonye asohotse yaruhukiye mu kibira nukuvuga iyo Imana itavuga ngo Nyangoma ntiyari gupfa bayi mukuru uko ntiyari gutwara iki abapeiza gusa mugaba bize bose abajene bari muri 8e 9e 10e abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira iyo senedefudete